Abakunzi ba Coco Blessing TV tubaha ikaze, karibu kandi ku rubuga, turabakunda, ndazi ko munkunda nanje, karibu. Uyu munsi dushaka kurabira hamwe dushobora gukora jus, umutobe w'umwembe n'amatunda n'amabungo. Nkuko mubibona, murabona ko ari jus nziza ibereye ijisho. Ushobora kubikora ukabivanga bikaba cocktail iri hamwe, iri melange imeze neza, ni vyiza cyane. Ariko uno munsi nashatse turabire hamwe ko ushobora kuyikora ikaba nziza, ikabera ijisho uyihaye, uyizimanye, akaryoherwa, igasa neza, donc mu ikintu gisa neza. Nico gituma nashimye ko tugira design, tugira decor y'amacouleur atandukanye. Urabona ko bisa neza nayo murabibona. Iyo decor rero imeze neza ikoreshejwe n'ayo mabungo n'ayo matunda n'uwo mwembe. Rero mwese ashobora kuvyikorera. Ndabaye karibu n'akaze kugira mukurikirane video yose ingene imeze. Ntibigoye, ibikoresho birahari ku isoko, ibikoresho ibi vyamwa birahari ku isoko, ivyo ukoresha birahari, ikiyiko mwese muragifise mu mazu yanyu. Hama aka kamashini nako, aka ka mixer, yani ko konyene gashobora kuba gatwara, kaba gakenewe cane. Amahera abonetse muzokagura. Karibu rero dutangure gukurabira hamwe iyi jus yacu ingene imeze n'ivyo ikozwemo. Amabungo turayakata, duhejeje kuyakata tugafata ikiyiko c'akayiko gatoya ugakuramwo ibi vy'indani, donc amabungo y'indani ukayakuramo ugashira mu kabore kawe. Uhejeje ugashira mu kabore ugacushira muri mixer urashiramo amazi make nk'inusu y'ikirahuri bivana n'amabungo wakoresheje. Tuyimimina tukayishira ku ruhande. Dukoresha rero amabungo, prune de japon, amatunda nayo turayahwata kugira wahwata intore. Hama ugakatamwo kabiri ugacushiramwo ugashiramo ubuki bukeya. Hama ukayisya washizemo n'amazi bivana n'amatunda ndakoresheje. Amazi uza kuyashiramo sero n'amatunda wakoresheje ingene angana. Ushobora gushiramo inusu y'ikirahuri. Hanyuma ugaca ushira ku ruhande ukamimina, ukashira ukwayo amatunda, ama prune de japon, amatunda ukashira ku ruhande ukayamimina. Naka kayungiro mubona, nibaza ko mwese mukabona kandi karahari, karoroshe mu isoko karahari. Ugaca umimina rero iyo prune de japon, ayo matunda ukashira ku ruhande. Gusa ico nagomba kandi kubabwira, amabungo uyasya gatoya kubera zirya mbuto ntizigire. Zirya mbuto zica zisyeka cane zikazirura muri jus. Ico nico nashaka kubabwira ku mabungo. Umwembe nawe urawutonora ukawukata duto duto. Hama ugashiramwo amazi makeya nayone nk'inusu y'ikirahuri, ugaca uwusya umwembe. Uhejeje kuwusya ucushira ku ruhande nawo nyene mu kabore. Hama tugire melange rero y'ijus yacu. Duhera ku mabungo. Aya mabungo tuyaherako kubera ari leger. Duhera ku kintu coroshe, ikintu kiri leger nico duherako. Dukoresha ikiyiko, hama ugasuka kuri ca kiyiko kugira ngo ijus yawe imanuke idasanzaye mu kirahuri. Murabona ko yimanutse imeze neza. Hama dufata amabungo aya rouge, aya matunda ya rouge prune de japon, nayo dusuke dufatiye kuri ca kiyiko cacu. Usuke kuri ca kiyiko buke buke, ica imanuka muri ca kirahuri, icija hejuru ya mabungo yawe. Murabona ko bimeze neza kandi bitagoye, ata muntu umwe bishobora kunanira. Hanyuma ugaca ufata wa mwembe. Umwembe rero tuwuherejeko kubera umwembe uri concentre, umwembe uraremereye. Rero uko tuwusuka dukoresha ca kiyiko nyene. Uko tuwusuka ucumanuka wowo, umanuka muri ya mabungo no muri ya matunda, ukamanuka unyengetera indani. Murabona namwe kuri image, kuri sanamu, murabona ko uyu mwembe uri kuramanuka. Murabibona namwebwe, murabishije amaso yanyu murabibona. Umwembe uramanuka. Hama ukabona ko utora aka design kameze neza, aka decor keza.
kandi kabereye ijisho. Ndababwiye ko ushobora kubikora ukabimeranje ikaba cocktail isanzwe nk'uko abandi bose babikora, mugabo ngaha twavuze yuko dushaka kuyigira ka design keza mubone ko bisa neza, hanyuma ushobora kuvyikorera, ushobora kubizimana umushitsi, murabona ko bitagoye. N'akantu gasanzwe gukoresha ikiyiko gakoresha n'ico kirahuri, hama ugasuka mu kirahuri cawe, mwese murabibona, kandi muzobikore mumbwire ko mwabikoze, mumbwire ko mwabikoze neza, kandi ntibigoye mwabonye ko atana kimwe kigoye kirimo. Hama umwembe kandi ubureze ku isoko irahari, murashobora kuyironka, n'amabungo arahari, n'amatunda arahari, nta kintu na kimwe kigoye kirimo, muzobikore hama muvyihereze. Aka kajiraje ugakora ufise frigo, woyishira muri frigo gatonya kugira ibanze gukanya. Ibanje gukanya nihiryoshe nyene ibifutse biryoshe ikanye. Utayifise frigo ntaco woyinwa gutya nyene, ariko uyifise wocisha muri frigo gatoya kugira ibanze ikanye, hama canke ufise amabarafu woyashiramwo kugira nawe nyene agufasha kugira ngo ishobore gukanya. Murabibona ko bisa neza, n'akaji keza koroshe. Hama turakata indimu, ico ufise hafi urashobora kugira dekoro y'akadimu, canke ukagira dekoro y'umucungwe ugakata gatoya, hama ugakata hagati ugashira muri ca kirahuri cawe, kuri ca kirahuri cawe hejuru kakadimu wakase. Ntibigoye, byose murabibona ko ari ikintu coroshe gukora, nta numwe atobishobora, vraiment nta numwe atobishobora wabishatse. Gashamwe n'umukenke rero, hama ukazimana umushitsi wawe canke ukakihereza ico ukagakorera abana. Nta kigoye rero kirimwo, muzobikore muzombwire ko mwabikoze, munyereke n'udufoto y'ivyo mwakoze, ndabinyere ko turiko turajana neza. N'akajiriro keza muzogakore, kararyoshe kandi kagize ibintu mukeneye, abana banyu barabikeneye, gafise ivyangombwa vyose bikwiye, gatuma musa neza, gatuma mugumana itoto mu mibiri yanyu. Muzodukore utu tuji turoroshe, murabona ko atavyahatari ndabazanira ibintu vyoroshe cane kwikorera muri muhira. Murakoze rero, mukore subscribe, mupartage aka video gashike kure hashoboka, twigishanye n'abandi benshi bashoboka. Muzoba mukoze. Karibu tuzobigisha ibindi bikurikira, tuzobaha ama sandwich n'amasalade. Merci.